hari urukundo hakabaho uburyarya hakabaho no kubeshanya ivyo byose ni ibintu bihurira mu kintu kimwe mani urya mwana sigwanje ko nagerageje no gupima iminsi yiwe nta naho bigenda bihuriye bese reka ivyo nenda kubaze none ivyo bintu bese maze kwikura umusonga niho munyuma kandi arabizi ko nikingiye yakuzana pasi yakunze ibintu vya pasi ivyo byo kwingira je ntavyo nabonye ntituri kibazo cyo kwikingira cyo ivyo twaryamanye ivyo sivyo turi mu kibazo cy'umwana nimba umwana yaramuhihakanye nkaba naramumuhaye akanka kumusubiza aho nakanumva wowe nakanumva bisigura ko umwana ari guyiwe gusa nka kuvyemera ko atabushobozi afise bakunzi ba Steve uje umugabo waje kame bani ngo iyo boro kamera yowe ni miliyoni ndabiro je muhungu. Every story matters. Every story matters. Yeah, well, no, my people, it's another blessing kwa na mkunzi kundi bakunzi ba STV. Sibakunzi ba STV ndani for record MIC za STV. So murabona yuko no munsi hano turingira musanzu mwamenyereye turi kwa best. Igihe mugendanye ubunyene ugira umwihekura. Aha ni hehe? Ugira umuhane ndaki. Mani nta bugenzi n'uburyarya bro kuko umugenzi nk'ujya ntashobora gushira imbere y'abantu akagenda avuga n'ibintu bitabaho bro. None bijya kujya no kuri. Mwashize mu bagabo atuhufise umwana. Je baje banyitura bose. Wambe ubuye uza ko je ntakunze baza ko ndi single. Sasa nje kumuraba ndamuzaniye nje kumuraba ndamuzaniye wa mukobwa yashaka kumuvugana Lorette sinzi byaje kumubwira exactement ariko turabe kari hari muri kivyabaye rafa passé ibe na passé kuno bashwanye no munsi je mu mahoro mukabo ivya best ni atari odi nakunze ba STV mo dusaba ko bitwa no munsi na best odi best Bese vipi bese Dani none Dani we nukuri kwa mugukina je na manavuze none Dani we nibiki urondera iki nyine bese ndakubaza ikibazo kimwe je sinje mu mahoro none Dani nturakoma nturakoma no kushaka gushama vitalite muri ibintu okay turekane wifuza iki basiwe amajambo manje wifuza iki ibintu abakunzi bese bakeneye kuronka umuco ibi byose twarabitanguye kuva kuri nuze abakunzi ba STV baramaze gutahura umuco ko Jenny hakanye umwana nta kindi bashaka kumenya ya none ubihakana umwana bigenze gutega best kuri nihakanye umwana ko atari gwanje bazi mwazo kuvugana je ntabwo nta nuko uzozasura no kuvugana kuko ujyaso kumwica jyana umunafiki bro jyana umunafiki ariko manye narakubwiye ati none nkubunye igiki wowe wifuza ngaha cama gituma imisi yose kwa mugaruka kuza kuramutse kuza kuraba jyana urakoma hano gukorera kabi wasanze wanje harimo ikibazo jinje mu mahoro jinje kutuvugana siko warabonye ibyabaye byarafa pasi wanagira abantu zembe abantu donga batevye banasengera bavuga urisha umuntu tabara rero munsi nje ndakuzaniye umuntu siko mvugana arico wifuza ndakuzaniye mvugana ukeneye base muvugane tureke ibintu nk'ivyo bana rero tumenye yuko umwana wamwihakanye kuri kamera ibintu warabikoze kandi wabikoreye muri gicumba rega si cundihira nico nirihira kabasi ngomba kwereka basi umuntu agukeneye oya je nta mana nakubwiye ati nta muntu kandi je nshaka azanywe na wewe unzaniye mwizina rya Yesu ndakemeye kubera waranzaniye abaza kuntera ibibazo waranzaniye abaza kuntera amasresi Ese umugani ibibazo niwe waviteje we best ibibazo vyahiye ibibazo byahereye ngaha nyene wowe ndazi ujya mu wamufatana ntaco uvuze ngo ibibazo vyahereye ngaha ko abantu bagiye kubona afise ujya mwana barazi ingene vyatanguye ingene naye mucometsemo n'ingene twaryamanye barabizi ivyo nyene nivyo abantu nivyo nyene Imana yaduhishije dushobora kumenya mugabo ariko nguru uragufise ntiyakuronde icuro ariko mwe mwarakundanye best ndenda gusaba ikintu je ntitwakundanye ariko none no wasuma ni sugusuma no yari umugenzi hari ikintu bita icambere hari urukundo hakabaho uburyarya hakabaho no kubeshanya ivyo byose ni ibintu bihurira mu kintu kimwe rero nyimba bijya vyarahabaye je n'ujya mukobwa ni ku makosa yiwe urumva ariko ingene yagaragaje kuza ngaha nibivugwa n'ivyo yagiye wenyine ubwiwe yivugira mutipe turagendana kumbe no muyesko acha nterinda amaze kunterinda tarancika kwera handi mu buzima bubi n'umwana ni danje kwera je ngaha ni hatari kwera
mani urya mwana si gwanje ko nagerageje no gupima iminsi yiwe nta naho bigenda bihuriye. Bese reka ivyo nenda kubaze bese. Bese none ivyo bintu bese. Nenda kubaze bese. Weka no nenda kubaze. No umuntu Reka stress nenda kubaze. Bese. None kamera nenda kubaze. None kamera mara kumugana. None kamera mara kumugana ni ndani none. Abahungu naho nyene. Sasa bakunzi ba Steve je nk'umukobwa kwanza ari he dufitane gahunda na Lorette ambwiye ngo nze mugabo ndabira amasaha yageze. Sasa bakunzi ba Steve nk'ibintu bikikwira abahungu kayo turindire ubu Lorette mugabo je nibaza yuko aza ya Chino bintu je navyo nyene wapi ndakisira ibintu bizogenda gute bakunzi ba Steve. Umuntu nzoguma umwana deja ubu umuntu amufise mwana mubonye Lorette ngo ashaka kuza ngaha mugabo ntarashika none ibi bakunzi ba Steve sinzi ibintu aho bizohera kweri ngo ujyaraje kuza dukubiswe kweri bakunzi ba Steve atari kweri Rero hezi ndakubaza wari uri hepfo mu mwaka wose. Nari muhira nakunda bari mu byangora. Wa mugabo wawe adusoye n'ibiti. Asoye n'ibiti yabakubise. Tugende turengene bigenda tugende turinda kusavya tudodohore turabengene bigenda. Usanga bigenda neza. Kunzi wese vije no kwimana. Je nabo yafise ikibaho. Je mba tugira turindira. Ibinda birambosha kaiva mu nzira. Kwimana none Wow, muri no miso wabona ko ikibazo cyo gusiga umwana ngako cari kibazo. Ni kibazo shaka tumutahana turangene. Nigego nakure. Umungu je nabo imenga ntiyoroshe. Beste VIP. Yo sasa rero umva ndababwira. Niko yambwiye ngo ndamuzane hano. Ko yambwiye ngo ndamuzane hano. Ivyo vyonyene nivyo uri kurandonderera. Umwana wanje sunamusigiye nifuza umwana wanje mbona umengo habwo ufite abana benshi bawusingira ibiti yabusingira ibindi bamupango genda kwa mama abana mu mupango oya reka abana mu mupango umviriza rero mama sivyo ivyahabaye mwarabibonye yavuze gute ngo tori vyawe je ngende yaragiye sivyo andondera kwiki Ega bese jatumva umwana yamusize ngaha. We nawe uramudutererana. None yarabuze cyakora twagiye no kumuraba naho twamushize. Yabaranse no kumuduha. Uravyumva? Umwana mwamu. ububaza umwana bayogote. Cyatumye umuta cari Kandi mwana ashaka no kubona se. Urisiri ko urya mwana yari gwanje jewe. None bese mukajiza kine kumenya ikibazo kimwe. Kine kubaza kimwe. Abantu baradadiza bagasura kadadiza none wowe ikintu kikwemeza yuko ujya mwana atari gwawe n'igiki Icambere umunsi yazangahi wanje itariki ndayibuka za itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2010 ariko ijambo yaje avuga yaje ambwira kamerewe nabi kandi munda atameze neza ryari ryambere tubonana nibaza ngo ni kujya umuntu ashobora kuba ari estoma agwaye ndamugurira ibintu vy'ivyamwa arajya aramera neza aheje kugira ivyo vyamwa ndamubwira ati n'ubu nturamera neza ati wapi ahubwo atangura guciragura amateo ngira dahwa ngira n'ubwoba urumva bimaze kugenda uko jewe nyene nkuko nanje mvuga ati uwo musi nkuko nyene twavuze ati kwara kwikura imisonga ko je sinanamukunda maze kwikura umusonga niho munyuma kandi arabizi ko nikingiye yakuzana pasi yakunze ibintu vya pasi ivyo kwigaraje ntavyo nabonye ntituri kibazo cyo kwikingira cyo ivyo twaryamanye ivyo sivyo turi mu kibazo cy'umwana si fresh tukene kwazo vy'umwana haba ivyo kwikingira n'ivyo kuryamana n'ibiki bireke ni mbwa muzane video mugenda bizoherera ariko kubera ko umuntu azi neza ko yatwaye inda yiwanje
yabitanguriye kuri kamera bisigura ko na pase iteguza kuhashika kuko mwege mwaje mari mubona n'umwana ku mugongo ariko ntimuzi ngo vyatanguye gute ico ni cambere iyo mwari koza ati vyatanguye gute bigenda gute kugira niyo ndu nayitware kuko iyo ndasinagwanje ahubwo gico mbona gusa ivyo vy'amaparara ariko aravuga vy'ibikini bikije n'ibinandara kugwara mu nda nimba yumva mu nda atameze neza zashobora kuba ari inzoka asikarisi n'izindi zitandukanye mbega inda aha ariko aravuga ngo ibikini biki twari kumara iyo misi yose atarambwiye ati ngo je ngomeze kuheza numva ngo yarandondeye wandondereye he no wese nakurondeye umva wambo njya musinyenze fisi nje fisi umwana uje mahona ko musa kweli uje mahona kai numwe kana maso yiwawe navyibona cyangwa uri ngumba wone vyara hey uje amana n'uyi wawe ndabona menga birakaze byo kuba baramuda vyikino umwana ni gwanje uramushaka kandi ari gwanje umwana ni gwanje uramushaka umwana ni gwa kangira bana gwanje ko so amuvyaye warateye indatu naye ndigaramuza tare gutera aho urahabona ha iyi tariki y'uno munsi na nino saha ukazosura kandi guhonyoza n'ikirenge ngaha uvuze navyo cingana ndagukubise uru rubanza rw'umwana bice bihira ngaha nyene tugenda no kuri zone na mpimba ndayinjiye ko nabanyifurije agasho ni benshi narabibonye ahubwo ngo bufuma nafunga rero je nzo ndagukubita nizo sindarikate sivyo nivyo byo gutora amabuye ngo womene imitwe mwavuze ngo akobwa bigitega murasara ariko twe nutuza baribo twe nutuza turibo ibintu by'abantu murafata umwanya ijoro rimwe mukaryoherwa ibisigaye imana ntimwasime mugasiga marashwanira ku makamera kuri niwe wundi uko agiye kubijamwo ubifitiye agatwe ndabizi sivyo niba telefone wewe wabigiye mufitiye agatwe niba telefone yarandonde ubiriza sha turekane n'ibintu nk'ivyo je nta mwana aza kunsaba ngahanye wewe ahubwo muvugane nimuvugane icyo shaka ni iki kimwe tugende munyere ko munafise umwana wanje mu mwana wanje hama ega yibaza ngo ni ega lokete je namusiguriye lokete je namusiguriye kuraba niba nakuzanye umwana hama ngaro kuraba nuko nkene mwana wanje namusiguriye lokete ndamubwira umva ndamubwira lokete namusiguriye ndamubwira ati lokete umwana waye ko achafa nguje nibikino nguje umwana nguje ngo ndamunyegeje bavyumva agasura kusigura ry'umwana agasura kuvuga ijambo gerekeye umwana ndakura iri kuri kwimana ndamukubita kandi uko nukuri kwimana cyanda gukubita ko nukuri kwimana suri cyo gora ijambo ry'umwana cyangwa kwereka nyina kuvutukura loreto rero ndamukubita nisunze n'amategeko hama ikiba genzo mu muti umukobwa kwe umukobwa igitsina go aho bigeze je byandambiye igitsina go igitsina fatsinzira mugende umuhungu bizoherera hehe kwe ivyo nasibazeherera no bigende gute nzari gipolisi turondera igipolisi makunze wese turondera igipolisi tubigenze gute ibintu ndabona umenga birakaze kweri umva wana ko guma yihakana umwana ni gwawe si umwana ni gwiwe si je kuri je ndabuze aho ndagufata ego wega nawe we biko kuko yihakanye umwana nawe je biriko birandengera nawe ntanguye kuza ndagira amakenga okay niba umwana yaramuhihakanye nkaba naramumuhaye nka kumusubiza aho nakanumva wowe nakanumva agakiga bisigura ko umwana ari gwiwe gusa nka kuvyemera ko atabushobozi afise bakunzi ba Steve je umugabo waje kamebani ngo iyo boro kamera yo ni miliyoni ndabirya muhungu sasa sasa bakunzi ba Steve amawe ndakubaza ibintu turabigenza gute kwe ndimvisha yumvira uyu mugabo nitwa mushora twenyene kandi shaka jewe ndashaka umwana tubigenze gute duhamagara abapolisi umwana yaramwihakanye gusa ndamuzanira yaramutora umvu baramufise aramunyegeje uyu mwana ntabafise ntawanyegeje umwana yagiye ariko ujya ntabafise ntawanyegeje umwana ari kurujya mu ntuze gusa ahubwo wewe sinayinzi yuko uje umubwire aze kugufasha ko ujya mu nyokuru jewe munyo yarambwiye ati umwana ndamufise ahantu uravyumva uri kwanyumva rero sasa mugabo urumva ko yanse ndarosi shiyumviro ndarasayide umwana je ndamukeneye nk'umuvyeyi kandi ujya nawe arase kumfasha kandi umwana ujya mu mere yamutwaye mwirerero
Arasaze cyumvira tuzana igipolisi Tuzana igipolisi tumwemeze kungu. tuzana igipolisi Bakunzi be Steve. Urumva Lorette decision yagiye afashe ngo tuzane igipolisi ngo tumubwire ujya muhungu tumubaze ndabizi tubandanye amatohoza sikubishaka. no tubandanye amatohoza umwana ubu deja abayeho nabi kandi nanje ubuzima mbona umenga ko burahinduka ndiko ndiko ndaronka akantu k'umusika ifise akazi kandi ngeze kwiyegereza umwana we wanje niyo mpamvu ndabwiye tukore mu buryo bunyarusa tuzana igipolisi amwambika amapingu aje gusaba umwana mwanda mutahana. Abakunzi ba Steve mumva ko ibintu bigiye gukara ibintu bigiye gukara abakunzi ba Steve ibi byose ntandi muzobibona atari kuri Steve. Lorette avuze ngo agiye kurondera abapolisi ngo baze kumufasha kugira asubire kurondera best hanyuma ngo aje kumufasha ngo kurondera umwana. Abakunzi ba Steve ibi bintu tuzobihagarika mpaka turonse umuco wavyo tubonye yuko best arenganywa cyangwa atarenganywa. Abakunzi ba Steve muzobandaye mudukurikirana ndazi ko soon tuzoja kumurondera kandi byose bizobera kuri kamera. Byose bizobera kuri kamera. Abakunzi ba Steve ciao peace out. Every story matters.